ukazona ari umuntu sivyo mama wanje nka 10 ngaho yamumenye ajatangira kugaragara ngo jinga atari biyi yaba se umunyamahanga avuga ati jewe nzovino nzoshikiyo nzobahuko mwe nzobande kuje ntamenyereye ubona ari kumwumviriza ugapara umurundi mugenzi wi wawe akubwiye umva ngo ndabihevye na akwimye ubuzima nkubu nabo bakurondeye byo genda gute abo bantu nyene bajya abantu ndiko ndaba wewe bajya bakurondeye ni bajya bakurondeye ndiko ndaba wewe enga bari ubu nta nabonzi bariya rega bazokubona ubu nta nabonzi ubu namaze no kubibagira ndakuvuga urwanko tuba twaragwanye ahubwo gusa abarundi baba kinyamasema benshi ntibazi gukoresha umutima w'urukundo ikibishe ni iki kumva gusa DJ no musi nakinyi sinema uburundi umva amakomina ngaho yamenye intara zingahe zamenye ngo ndigihangange aho uri kuraferinga mu buzima kuko nago mundakubwiza ukuri jewe uno musi ko nakuranye n'abatanzania Tanzania izo ati ubu yakoranye nabi wacu ubu n'umurundi sivyo ari natage ko dufise ngaha ni mapese hugirane byo gukorana byo gusohoka hanze gusumba utabekenda bintu tuzokorana ndazi Roy TV bari kwikirana cyane gose nkamwe gusa no kwenda gusa nkavuga ngo ni naka sivyo nta mufana wanje numwe nifuza kamenye uwo muntu narondeye ndamwimanye nawe namenye ko mapesa media murondeye ndiko ndamuvuga nta cafise nta no buhinga bwatarafise kuko n'umuntu gusa akinira kuri kamera gusa ndabivuze akinira kuri kamera gusa ntandi anakinira nta buhinga afise umuwe byo genda gute umuza azokurondera azoze ndamuhe n'umukina abakinyi je nigisha naye kubwiye ko abakinyi bo ngahi wacu ego barafise izina ariko ntibaza amafaranga ava ego ntabyo baramenya mu bisanzwe premier gose mwe ndaguhaye 1 million ayiguhaye wewe ni 30 minutes ntiwunguka wowe uhomvye akazi kabura kabandanya n'uwo mwanya hahomvye ndi n'uwo mwanya birava kuri jewe numva umenga hahomvye mwese twe twahomvye rero ko nawe wari umukene wari umukene ariko twahomvye rero akuze ba TV twe twahomvye wowe ico wahomvye wari umukeneye ko haba reka ndaguye inkuru imeze twe twahomvye bimaze kugenda uko twavuga ati no abakene ngaho tuhagaze ne tubahagaritse kadukwane na hehe dukwana n'abatanzania mwarondeye umwe wenyene w'umurundi twarondeye babiri wowe udi mwarondeye byagenze gute byose byagenze kumwe byose ni babantu biproudinga sana gati barekishwa kandi tena ayitoshi turafise nyene umugambi nyene no gukorana nyene n'aba star bose amasinema ngaha mu Burundi sinema izoza ibaza barimwo bose bobo langaje yaba akoresheje sivyo byukuri ntibara guhabwa amafaranga ko ntibazi ico barimwo niyo mpamvu abo bose tuzokorana tuzicara bose twicaye amatuvugana abo tuzokorana abazanka nabo bazokwanga kuko aha bakina amasinema ngaha mu Burundi ni benshi gose ntitwokorana nabo bose ariko benshi muri bo tuzokorana kandi nizere muri bose ntibameze uko oya ntibameze uko
Oh yes, one, two, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, ni Mr. Radio. Ndagati I'm back again. Oh yes, nagatse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Already easy gentlemen. Kora subscribe rero kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera ari kubona Airfage Carf ni watuma image uyibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Ni muri cya kiganiro tubabwiza ukurisho cya kiganiro kigwa akajyo keza kukumenya amakuru y'abastar, kukumenya amakuru y'ivyamamare, ati mbega ivyamamare byacu bibayeho gute. Tubabwiza ukurisho. Yes, uno musefise umwe mu bantu bavuga yuko ari special. Wagwana bro, take mic brother, ko fresh. Safi sana. Meze neza. Safi kabisa. Unapendeza sana bro. Wagwana bakuzi wa TV murambo na kunu yambaye fresh sana, yambaye Chanel. Ezo Chanel zigugwa ngahe bro? Siri mafaranga na gute? Mayin. Nyababeshi. Mari zo Chanel zirazimbye bro. Hapi ni bawe tubirasanzwe tu. Turi muri mapesa gusa. Ati ibintu byose na mapesa bro. Gusa. Ko fresh lakini bro. Ndamkiza kuze ba Light TV basi brother. Ndabaramukije sana kandi ndabakunda cyane, ndabakurikirana kandi cyane, mugireho muba kandi mwubahwe. Imana ikomeze kwenda mu byanyu no mu banyu. Wagwana brother, egeza micro gatoya brother, egeza micro. Tukiri ngaho nyine brother, nashambwire kwanza abatakuzi kugira ngo tangure ikiganiro bakuzi. Abatakuzi witwa gute? Jewe nitwa Ray Brown. Nkaba nsanzwe mba mu Kanyosha, niho nkoreye ibikorwa. Nkaba nsanzwe kandi ndi muri Mapesa Media Official. Nkaba nsanzwe kandi manager mu Mapesa Media Official. Tukiri ngaho nyene rero, reka twinjire mu buzima gatoya bwa Mapesa Media. Mbega Mapesa niki? Abariko badukurikirana, mbega abatazi Mapesa. Mapesa hari abazi ko ari amafaranga. Mapesa niki? Mapesa n'umuntu. Mapesa n'umuntu uvuga ati nyari sage sana. Umuntu ameze neza sana, umuntu atuje sana, umuntu akunda abantu, akunda n'ibintu. Yego. Umuntu akunda impene ni nuvuga ati gukunda ibintu. Harimo udukoko n'uduhene. Reka tuvuge ngo gukunda ati abantu n'ibintu. Arakunda kumenya kanza abantu, agakunda n'ibintu abantu bakora, akabafasha, akafata mu mugongo. Cyo nagombye kuvuga. Mbega Mapesa yatanguye ryari gamoto? Mapesa igihe nta myaka ibiri irahera dutanguye. Ariko uno musa ahantu nuvuga ngo Mapesa iri kiregereza niko namwishimishije. Kumvo zuko akora ibikoringa. Yego. Kuva mu gitangura nuno musi. Mumaze kuva yamaze kugera he? Chambe no vuga itariki ya gutangurirako bene twashoboye kubonana. Ariko no musi turabonanye. Cyo ni cerekana neza yuko haraho mwageze kuko novuga n'ikindi kintu. Turiko turakora ibikorwa byinshi sana bituma neza ko ari yindi ntambwe turiko turatera. Tuva hahandi tuba tuja handi kabisa. Nkuko no kubwira ngo ni byinshi twakoze, ni byinshi turiko turakora bituma byerekana neza yuko nuwo vyumva avuga ati neza abantu barateye intambwe. Kabisa. Ni na Mapesa Media novuga yuko mukina filme. Reka twinjire gato mu buzima bwa filme muri Mapesa Media. Bega ku ruhande rwa cinema bimeze gute muri Mapesa? Kwande rwa cinema cyo nuvuga neza yuko atangwane nimwe hari. Kiretse gusa abantu bashaka gusa no bakutwiyumvira nabi, tutatubona nkuko mengo ntidushobora kuba hamwe nabo. Nayo ibindi byo impande zose Mapesa panze neza. Yego. Mbega ubuze ati abantu bashaka kutwiyumvira, then ushatse kuvuga abakinyi ba filme bagenzi banyu, ushatse kuvuga andi ma media, then ushatse kuvuga iki muri sana? Icambere no vuga abakinyi bagenzi bacu. Kuko urabona hajya iyo umukinyi mugenzi wawe urinze umusaba ikintu kanaka ntakigukorere, bije bakwiyumvira nabi. Gusa ndabona ko ndakwiyumvira neza. Ariko harige yanka kuza kubera yabuze umwanya, kubera ko ari mu bindi bintu gasanga bibaye ngombwa ko adashika wamo. Erega sikiragi. Abuze umwanya avuga ati ndabuze umwanya. Avuga ati habuze iki ndabuze iki. Ariko nizere neza yuko ndiko ndakubwiza ukuri muri Mapesa. Uvuze ko ubuze umwanya sawa. Ariko ntuvuga ngo hari utahuje.
ngo bishobore kubura. umva ikibazo cy'amahera si ikibazo nta muntu mwananira kubira amafaranga oya nivyoba abo no kwinda kubwije kuri nivyoba. Dusubire inyuma gatoya uvuze ati hari abantu bashaka kutwiyumvira mbega ndashaka kutubwira abo bantu byagenze gute ko duvu mega hari ikintu cyabaye hagati yanyu be nabo bantu tutazi mbega byagenze gute habaye iki bro cyambere mapesa wenyene kubwiwe tumaze gukorana tukavugana turabona CEO na manager n'abantu bagomba bavugana bakorana bavuga ati dukora ibi kugira kabisa dukora ikorwa bije imbere. Twarikoze ku bakinyi bamwe bo nganyine mu gihugu cacu babarundi bari ngaha nyene turavugana ku bintu vyerekeye uburyo katuvuge nyene bwari uburyo nyene twavuganye. Bambwira ati sinema imeze uku ipanze uku uzokina amasene abiri by'ukuri mu gufasha muri bwawe dufashanye twese tube hamwe. Ayo masene abiri wo yakina nk'imisi nk'umunsi umwe gusa umunsi umwe wonyene umunsi umwe ntuzohera niko twabwiye umunsi umwe ntuzohera je ndize neza ukazoshika ku mwanya nta 30 minutes zohera amasene abiri yawe utaraza kuyakina. Twoguha uburyo bungana gute uza kurangahe amafaranga ndayavuga yaciye ambwira ngo nashobora kuza ku miliyoni n'inusu 1,5 kuri sene zibiri wavuze ko ashobora gukina muri 30 minutes cyane mubaza ati none mbega 1 miliyoni ndya tuyaguhaye ubona nawe by'ukuri ko tuzokwinjiza ngahe ko turi muri business no ukwinjiza ngahe cyane mumbwira tubwo punguza hama dukorane ngaho ngo ndabakuriye ko ngo unkora ko 5 kwasigare ngo miliyoni bisigaye byose ngo muzomenya nzobaho kubera mwebwe unuvuga kwideplasa ufungura usubira inyuma byose muca mwimenya mwamuhaye iyo 1 million. Maze kuyivugana no mu boss yambwiye ati ico kintu nawumva ko kitabaho ego twamwiyumviriye ariko nawe urumva ayo mafaranga nawe n'amafaranga ntiyoshobora gutanga ahubwo mubazi nimba kineye dukorane nubwo amafaranga ni menshi no kubikorwa bagomba gereza micro bavyumve ndashaka ko no musi bavyumva kugira ngo ibikorwa bagomba girene bagomba kore haciye akayanza numva mbwiye ngo wapi ngo mbere ngo ndabivuyemwo niyo Emily yavuga ati ndabivuyemwo cyane mubwira nawe n'umuntu atikoroga acavuga ati ntacyo mwihoza ariyo mpamvu twaje cyamvuga ati nta wundi bigeze urondera nakubwiye ko abakinyi bo ngahi wacu ego barafisi izina ariko ntibaza amafaranga ava ego ntavyo baramenya mu bisanzwe premier gose mwenda guhaye 1 million ayiguhaye wewe ni 30 minutes ntiwunguka wowe uhomvye akazi kora kabandanya n'uwo mwanya hahomvye ndi n'uwo mwanya birava kuri jewe numva umenga hahomvye mwese twe twahomvye rero kuko nawe wari umukeneye ariko twe twahomvye rero bakuze ba TV twe twahomvye wewe ico wahomvye wari umukeneye ko haba reka ndaguhinkura imeze twe twahomvye bimaze kugenda uko twavuga ati no abakeneye ngaho tuhagaze ne turahagaritse kadukwane na hehe dukwana n'abatanzania mwarondeye umwe wenyene w'umurundi twarondeye babiri wowe udi mwarondeye byagenze gute byose byagenze kumwe byose ni babantu biproudinga sana gati barekishwa turabarika wowe kabiri nawe byagenze gute umuronde wewe yatubwiye ati mugabo wewe ukuntu byagenze avuze ati jewe mwayo mafaranga jewe nzimenya kuza no gutaha n'ivyambagwa namubwiye ati gusa uzoza n'imyambaro ibiri gusa nta bindi bintu nabo nyene tubona bashaka kugira ante bariko baravyimba cyaje kiyaba n'igiki si iyo ndamwemera sana pasa ndamwemera sana n'umuntu avuga ati nitwikoroge reka twikore ku gihugu kibanyi cha Tanzania tudukana n'abatanzania bo twaravuganye kuri telefone turayaga uravuga ati nta ngorane cha turakorana reka nizeye neza yuko ni nguvu z'urukundo iyo sinema ni nguvu z'urukundo
iri nk'abatanzania twarakuranye kandi neza nta ngwane yahabaye ahubwo twasanze uburyo twe twariko turasabwa ngaha aye bwari bwinshi cyane gusumba naho twage kurondera iki abatanzania ariko ndafise kamwe uwo mwatwe twahonga wait gato ndafise akabazo gatoya reka dusubire inyuma gatoya ubundi dusubire inyuma gatoya ndashaka tugenda ku murongo ndashaka kubanza ubwire kwanza mumaze kubona abarundi bene wanyu aho mukora umwuga umwe abo mwofashanije kugira mutezanye imbere ari bo novuga yuko reka ndavyita amacakubiri kuko bakuze ba TV je kintu cyatumye ndamurondera novuga yuko muri filime y'u Burundi hari ibintu bikunze kugaragara ugwanko hari ugwanko silivupure muri filime y'u Burundi reka ndabivuge nta gwanko ruhari nta gwanko ruhari reka je igituma ahubwo nta rukundo ruhari ntabwo nta rukundo ruhari then kuko iyo uza kuvuga ugwanko tuba twaragwanye ahubwo gusa abarundi b'abakinyamasine benshi ntibazi gukoresha umutima w'urukundo ikibishe ni iki kumva gusa DJ no munsi nakinyi sinema Burundi umva amakomina ngahe yamenye intara zingahe zamenye ngo ndigihangange aho uri kuraferinga mu buzima kuko nago munakubwiza ukuri jewe uno munsi ko nakuranye n'abatanzania Tanzania izo barati ubu yakoranye nabi wacu ubu n'umurundi sivyo ari nataga ko dufise ngaha ni mapese hugirane byo gukorana byo gusohoka hanze gusumba utabekera ibintu tuzokorana atari banga abo bantu warondeye ni bande ntibandishe ganda bavuge niba kuko erega urashaka kuvuga ati ndakuzi wewe cyane aba bantu vuga ati bakuzi ba TV ati nararondeye par exemple nararondeye Fanny par exemple nararondeye Abendwayo par exemple nararondeye Amede par exemple nararondeye Mimi nararondeye Gasore atari banga abo bantu warondeye bakakwita bagaca amafaranga menshi ni bande jewe uko je nsanzwe mbayeho ndazi TV bari kwikirana cyane gose nkamwe gusa no kwenda gusa nkavuga ngo ni naka sivyo nta mufana wanje numwe nifuza kamenye uwo muntu narondeye ndamwimanye nawe namenye ko mapesa media murondeye ndiko ndamuvuga ntaca afise nta no buhinga bwatarafise kuko n'umuntu gusa akinira kuri kamera gusa ndabivuze akinira kuri kamera gusa ntandi anakinira nta buhinga afise umuwe byo genda umuntu azokurondera azoze ndamuhe n'umukina bakinyi je nigisha nta ntambwe azobaterana none mumbwire ndamumenye nta no ushaka kubwira bwira ni yaza ndoshi ndamumenye nta no kubwira hatanga urudomo ruhe basi nta no kubwira urudome gonyene nzoyikubwira naborewe twicaye ahantu twagiye gusa kubwira gusa waborewe naborewe umanzo kuboreze kugira umumbari nayo ntivyo ukunda gusa aho bari hose bamenye neza yuko nta buhinga bafise nabantu tanyagitanira ahera bari mu bya cinema ndabazi nyagitanira ahera bari mu bya cinema abo bantu bakuze ba TV uca wanariza abantu bamaze atana imyaka 5 muri cinema baharuwe nabo baza gucubatora nabo nyene baharuwe akajambo kamwe basi kuri ubu jani nka message wo bakubera yuko byari bikwiye yuko abakinyi ba cinema mufashanya then yego hari abantu bamaze imyaka myinshi bakora babakwiye gufasha bajya bashasha kugira ngo mutezanye imbere ndashaka kugira message bampera abo bantu bavuga yuko warondeye kugira ngo mufashanye mutezanye imbere ariko bikanga ko bakwitaba kandi wabaye n'amafaranga jewe cyambere nababwira coco message noba cinema autography sivyo ni ikiyaga kinini ya cyane ndizaneza ngana nibyo bari bazi ni ikiyaga kinini ya cyane sivyo rero gico no bahanura n'icaye nuko bomenya twengahi iwacu kugira dutera imbere tutegerezwa kuba hamwe tutegerezwa kujyana urukundo tukavuga ati naka ndondeye no mundi mugenzi wanje sinda mujya amenyo maremare reka nkore ico nashaka kugira ante ashobora aronke nanje ndonke nta hombe nanje simpombe sivyo icambire ni iki nubumwe ariko ngaha nta bumwe buhari ntahure neza nta bumwe buhari twege dufitaniye iyo babuhari baba bema tugafashanya rero nk'ubu jewe umuntu ntango byo bya cinema autography ndamushimira cyane ni mawuzo singo ndamwemera cyane
niba nta bintu bya sinema muri 2008 sivyo je nagiye twege ibinyo kubeshanya je nagiye kuri kamera haheze imyaka 5 nkamigwana nimeriki nta Facebook twashirako nta YouTube twashirako twaje ahantu sivyo kunzu y'umuntu afite TV tukayo sinema ubwo nyene niheze guca tubika ukaba duheze ariko twarapambanye gushika uno munsi ukazona ari umuntu sivyo mama wanje nka 10 ngaho yamumenye ajatangira kugaragara ngo njenga atari biyi yaba se umunyamahanga avuga ati jewe nzovino nzoshikiyo nzobahuko mwe nzobande kuja ntamenyereye ubona ari kumwumviriza ugapara umurundi mugenzi wiwawe akubwiye umva ngo ndabihevye na akwimye ubuzima nkubu nabo bakurondeye byo genda gute inde abo bantu nyene bajya abantu bajya ndiko ndaba wewe bajya bakurondeye ni bajya bakurondeye ndiko ndaba wewe enga bari ubu nta nabonzi bariya rega bazokubona ubu nta nabonzi ubu namaze no kubibagira ariko muhu uzobibuka aho watsitare ntuyibagira aho wakomereke ntuyibagira ariko tuje kubeshanya je nuwo mpamagaye ati ingo nombwa tubwo je nje no kubuntu nje kugukora igirwa cawe ubone neza yuko sivyo ntafise wa mutima w'amafaranga fise umutima w'urukundo utahurane neza kuko imbere y'amafaranga cyambere kwanza atangura abantu sivyo abantu bakazana ibintu bizana iki amafaranga ntabwo azi imbere utahurane neza amafaranga azi inyuma y'ibintu sivyo niyo mpamvu rero sema n'ubu nibayirabe bayikurikirane barabe genda muyirabe ingufu z'urukundo nisema ifise location nisema ifise casting mwe mudafise bande badafise bonyene badafise babwire none umviriza bonyene badafise kuko we waje kugira abo bantu sivyo ubamenye ariko suno bavuga ntabona kwigera mvuga umva nta nico bamaze ntaco bamaze urumva niyo mpamvu rero nibagende bayirabe neza bazoce bikosora yego bakoze wa TV ikibazo kimwe bega gushwana hagati y'abakinyi ba sinema ubona biva kuki mu Burundi n'inzara ubona biva kuki then nk'umukinyi wa film hari abakoreshwa n'inzara harakoreshwa n'inzara kubera inzara iratuma uko ibintu utokoze yego nk'igicambere n'inzara ituma abantu bashwana bagira ibiki n'ibiki ariko twebwe ntiduhagaze kubw'inzara twe duhagaze kubw'ibikorwa filime y'u Burundi ubona ku ruhande rwawe ubona igeze he brother uravye nko mu myaka 5 iri nyuma nuno munsi filime y'u Burundi ubona igeze he je ku bwa mbere novuga premièrement isema irageze ku ntambwe kuko aho twe twari kare nuno munsi hari intambwe ndende no munsi ndambaye ishanete imwe zibiri kubera sinema urumva yuko ari indi ntambwe sino yisuzugura intambwe irahari sivyo uno munsi mbaye kubera sinema ariko kare twarakota kamera tukagirane ariko byose ubuye ndabirabisha amaso gusa nkabona aho girane gukora gusa numva ko hari intambwe ko navuye hahandi nari uno munsi ndahandi numva intambwe irahari yego ariko rero manager novuga yuko wavuze ko hari abantu warondeye bakanga kukwitaba nubwo wase kubavuga amazina ariko mbega bamaze kubigenza guco ku ruhande rwawe nike kintu byakunguye cyangwa se byaguteye gukora iki kugira ngo ejo canke hirya yejo ni wabarondera uzobaronka icambere twakoze twaje dukwana nabo bandi batari no ngaha abayi no mu kindi gihugu kandi tena ayitoshi turafise nyene umugambi nyene no gukorana nyene n'aba star bose amasinema ngaha mu Burundi sinema izoza ibaza barimwo bose mbega ushatse kuvuga aba star muri filime b'amasinema bose aba star bo muri filime ngaha mu Burundi ku ruhande rwawe ni nk'abandi muri filime y'u Burundi ntabona uvuga barahari barahari nyene bo ngaha nyene barahari nk'abandi nk'abona bari aba star muri filime y'u Burundi
je ntabona ko no kuvuga barahari uzobabona tuzokana uzobabona aho tuzoturaza barabo nyene yego ariko babiri baranse kukwitaba mbega ubona ubwo buryo bwo kuzogwe kwegeranya abastari bose muri filme uzohava bishobora mu gihe wavuze yuko warondeye abakinyi babiri navuga yuko bitashotse kuba kwitaba bagucira amafaranga menshi bikagira naho igikorwa wifuza ko mukorana abidakunze ko mugikorana ukaba uvuze yuko hari filme mugiye gukina uzokora n'abastari bose mu Burundi reka agenda bivuge uvuze abastari muri filme y'u Burundi agenda avuga abonzi navuga basi bariko barakora ntago muze ko abastari ariko hariho ba Fanny Lavine hariho ba Abeli hariho ba Mimi hariho ba Amede hariho Bagasore hariho ba benshi cyane tukiri ngaho nyene brother mbega witeguye gute kuzegeranya abo bastari bose uvuze muri filme mu gihe abo babiri bakunaniye kwegeranya okay ukanda kubwira icambere urabona ibiganiro umuntu agendana n'umuntu biraza gutuma naho yo gusaba igombo toki wakumva zike yumvise language ya ukoresheje byo tuma girane akwima nico gihumbi bisigura ko wabasabye nabi bobo language yabo akoresheje sivyo byukuri ntibara guhabwa amafaranga ko ntibazi ico barimwo niyo mpamvu abo bose tuzokorana tuzicara bose twicaye amatuvugana abo tuzokorana abazanka nabo bazokwanga kuko aha bakina amasinema mu Burundi ni benshi gose ntitwokorana nabo bose ariko benshi muri bo tuzokorana kandi nizere muri bose ntibameze uko oya ntibameze uko uravye mu Burundi nabaye bakinyi ba filme ukunda like jewe ko umuntu wese agira wakunda then abaye bakinyi ba cinema ukunda nga mu Burundi mu Burundi nta Rwanko mfise nta Rwanko je mfise bisura ko bose bakunda je nta numwe je nanka kabisa brother akajambo kanyuma basi ku bakunzi ba cinema haba mu Burundi canke muri East African akajambo kanyuma ku bakunzi ba movie muri rusange brother nakajambo kanyuma kuri bajya abantu je akajambo kambe nobwira abakunzi ba mareresi nga mu Burundi nuko bamaze gutera intambwe ari abantu no munsi bariko barakunda ivyabo cyane gusumba kera uno munsi ugiye kuraba cinema y'u Burundi ahantu igeze biraboneka neza yuko abarundi bariko baritaye ivyabo cyane gusumba by'abanyamahanga akajambo kanyuma rero cyo kintu nakibakundira cyane akajambo kanyuma kuri babana cyo turangiza akajambo kanyuma nabono babwira bamwe bakwangira kwitaba babwira ni kandi nyene muhinduke mugiye urukundo ntiwibone kuko ubwibone ni bubi uko uzokwibona ubona neza yuko nawe ufise aho maze kwishikana uko utagera aho wishikana na wewe ugifashwa ntubukwiye kwishima ntubukwiye no kugara yego wagwana merci beaucoup brother yego nta kibazo big up sir bro just bakuzi wa Light TV reka ndagushimire cyane wowe wakwikira kino kiganiro remember subscribe kuri TV ginga uzabona professional interview uzurahabwa update news no muri cha kiganiro tubagwiza kuri show kuri kamera wari kumena Elfage Carf anu yatumye image uyibona imeze fresh sana anu yatumye sound uyumva imeze neza cyane je wari kurumva ngaha my name is Radio, this is Light TV in the place. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Wagwan.